Muta sa uri umukurambere yego Noel n'ubunani hatangura iki atangura ikinezero cy'umuryango n'Imana yaduhaye ko twegera twese yego mutamaragaragaje ariko ikibazo gisa n'ikazo kumunanira reka ndamusubiriremwe dufise iminsi mikuru ibiri irangiza umwaka indi gatangura umwaka Noel n'ubunane hatangura umunsi mukuru uwahe hatangura Noel hatangura Noel mutamara gitoya cyane aragitoya ninde yo mukosora tarike mubashitse jema mama washitse gusa mwebwe bo ngaho wapi mutango ari ugomba kunganire abikwibutse nivyo ninde yoza kumunganira mutama mutama niwe mushigike ninde yoza kumunganira ninde yoza kumunganira ndakomera amashi mutama yagitoye rero ko mwaza kumunganira baravyase inge gato mugira gacerere Tarisisi Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.
Biraryoshe ntibiryoshe yani mpamvu ko biryoshye komera Imana amashyi iyi ni Noel nziza twibuka ko Yesu yatuvukiye nicyo gituma tunezeranywe n'imiryango myinshi yatugendeye hano uno munsi amen nga nsabe mu bashitsi mwe babaritse bamwe baza baraduteramisha mu modoka atafata iminota ibiri no bafise ingabire nabo mu yumve nabo bafise ingabire ngo bacike hano kuri mikro kugira dutambire hamwe twese mu kanya twe tubabwira ijambo ry'uyu munsi ndabwo dutaha baze rero babare muce mukweta nababonye kandi murabizi murabizi izi mikro n'izi wanyu nimuze namwe muduteramishe gatoya ubwo twabazimanye ku ndirimbo namwe muze muduhe ku gikemanye c'indirimbo tutazire twese tamare kura mikro uvuge wayirekuye ni sawa icyo cyuma kirayigufatira nta ngorane yirekure uvuge gusa sawa mwegereza kamikro mutanga abari hafi yiwe turaza kuganira mutama turaza kuganira mu kanya turaza gufata akanya kagutse ariko arashimira Tarasisi niwe kizigenza w'irishira hamwe none mutama arafise byinshi ati kuri Tarasisi mu kanya turaza kuganira yego mutama ni munyakamba yego mu Tarasisi cyangwa musome neza yego cyane munyakamba rukuru asante sana amina umukomera amashi mutama abanyakara Tarasisi yatwibagiye nawe yese kugira umunsi mukuru tukamererwa neza mutama mu mwongera amashi menshi mutama asubire mu kibanza kitagira kuko niyo gumuhagaze asubire mu kibanza kwicara tuzaza gusubira kumukenyera yego ubundi rero ateraga korasi ashike hano ateraga korasi mutama tumukomera amashi asubire mu kibanza ateraga korasi mutama tugiye amajambo akomeye kuri Tarasisi mukanyira aza kongera kugaruka babaririmbye baza bararirimba turi mu modoka barihe nimuze tunyarutse uko mukaye tugomba tuje mu kindi gice cya kabiri mukoma amashi menshi abandi twagendanye mu modoka murapfuka nikujya nyine turaza gutamba kabisa n'abatumu bane sawa bahejeje kwitegura vugira kuri izo mikoro zanyu amahoro turamukanye amahoro mumeze neza wowe witwa nde wowe ukenyeye agatambara k'ingwe ingwe mvuga ntitoge uce wiraba witwa nde Raisa nawe umunyakarama iyo Imana igeheza gukara uraza ubona umuntu ko muririmba Raisa wowe tuza kuririmba noja nawe witwa nde egera mikro Pamela mukora kame urikura twenga unezezwe n'ikipana umunsi mukuru tubagiri ubiteze tubikesha Tarasisi
yego niba batumye ko kabisa niba dutumiye kugira ngo tunezerane tugire umunsi mukuru wo guhimbaza Noel nziza. Mama namwe witwa bande? Mazina kagendo Alice. Bagufasha mikrofone yawe niri kiravuga. Ayegere. Sawa. Yego akazina kawe? Alice. 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 Madame wanje yitwa Alice burya ndaza kumuha impako cyane. Niumva rero ndaza kuba ntajya hariho Alice mazina yawe yakuramukije. Yego Alice n'amahoro. Yego mwakiriye gute runo rugendo mwagize ko kubashikana hano uno munsi? Yohewe kandi turashimiye waje kututora hariya yo dutuye Imana imuhezagire. Amen. Imana imuhezagire cyane ni Tarasisi afise ishirahamwe ryitwa Tarasisi Hope Ministry niryo ryabakiriye hano kugira ngo dusangire akanyamuneza ku munsi mukuru wa Noel n'ubunane. Yego reka dushire ko turirimbe gato baturimbishe kanya gato kugira ngo nabo burya numvise impano ziriyo kabisa. Kazi ni korasi nta ngorane muratera twitabire sindirimbo yo muri korale kuko yakubagora tutateguye. Ririmba turabakubwiritsa nabi turavuza muri ko muraririmba nta ngorane. Wakoze imirimo ntari gukora y'umwana w'umuntu ntari gushobora. 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 Yesu bahumugisha murakoze. Amen. Ibintu biraryoshe ntibiryoshe. Yego. Hari
yarivye ngo yaradutumiye udukundaniye so yaradutumiye sawa tuyihindure udukundani Trasisi yadutumiye Tarasisi yatumie haleluya tukomere Imana majiku bwa Tarasisi haleluya ibintu biraryoshye cyane ariko umwanya nawe urutwemereka tuje mu kindi gice kigira kabiri amen ariko mwese muranezerewe yego Imana yaradutumiye burya ariko Tarasisi nabacashiramo akabijya nawe aradutumira ibyo navyo nitwereka kubivuga abaramata byaye amavuta niko babimeza akakavura n'umugisha nta ngorane ntimugire ubwoba namaze kubona ibikemanyi rero imbere yuko tushikirizwa kano gakemanyi kuva hariya kwa Tarasisi yadutumiye nk'uko twariko turabiririmba hano hari ikintu ndiko ndabona bahiga batariko baramfasha neza kuko amen abari kuri izi mikoro muzegere kuko hari igihe biza kuba ngombwa ko ducishamo agakorasi kuko uyu ni umunsi wo gushima Imana hajya ubonye Imana igukuye kuri Noel ikakugeza ku yindi abari igitangaza gikomeye umunyakarama umwe aza hano kuri mikoro cyo ndamwibariza imbere yuko mbandanya igice gikurikira umwe koresha ubangutse kujya nyine muzi ko dukunda kubanguka naho yo bumwe muri bamwe ariko bararirimba nanyaruke mvuga mu bashitsi navuze mu bashitsi navuze mu bashitsi nta mubona ari karaza araje mukomere Imana amashari karaza mwegere mikrofone yiwe tuyiregere neza yego muta amahoro neza egera mikrofone ico tukwibariza gato vugira kuri yo ni sawa iravuga ni sawa rero mutamu ni sawa cyane umeze neza ndameze neza twanezerewe tukubonye uri umwe mu batanu bakunda gutamba cyane yego muta uri umukurambere yego Noel n'ubunani hatangura iki atangura ikinezero cy'umuryango n'Imana yaduhaye ko twegera twese yego mutamaragaragaje ariko ikibazo gisa n'ikazo kumunanira reka ndamusubiriremwo dufise iminsi mikuru ibiri irangiza umwaka indi gatangura umwaka Noel n'ubunane hatangura umunsi mukuru uwahe hatangura Noel hatangura Noel mutamara gitoya cyane aragitoya nimba yo gukosora tarike mubashitse jema mubashitse gusa mwebwe bo ngaho wapi mutango ari ugomba kunganire abikwibutse nivyo
nivyo ninde yoza kumunganira Mutama Mutama niwe mushigike ninde yoza kumunganira ninde yoza kumunganira ndakomera amashi Mutama yagitoye rero ko mwaza kumunganira baravyase inge gato mugira gacerere burya umwarimu abaza ikibazo n'inyishu ayifise ninde yo mwunganira reka kuvugira hiyo ninde yo mwunganira umuntu ariko aravuga rero ndatuma ntuze polisi azamumfatire ninde mubo ngaha basi mubasangwa hatangorande ninde yitegura atangura bunane uko siko bishura hari wavuga inyuma atari kuri microphone reka tuhe ijambo Dorcas atangurande atangura bonane kuko bonane niyo itangura umwaka kwezi kwa mbere nari naho kwezi kwa 12 urumva urahereza umwaka yego Mutama mwuzukuru wawe arakufashije arakunganiye rero cyo muhagarana mutera gakorasi n'umwuzukuru wawe ngo atangura bonane iba mu kwezi kwa mbere Noweli nayo iba mu kwezi kwa 12 bivuze ngo Noweli za kuba hatsa amezi 11 yose bonane yarabaye Mutama nataraga kora Dorcas yitabire Canke Dorcas atere Mutama yitabire nirimo gusa Urakoze mana yego Urakoze mana yego Araturinze mana Chwani chawe mana turiko turafasha mwumvirize Mutama yego warakoze mana warakoze mana waratumye mana warakoze mana warakoze mana urakoze Mutama bagukomera amashi menshi urakoze Mutama murabona nuko ashaje ariko ingabire yo guhimbaza aracayibize Mutama respect Mutama urakoze kubera mu maya kukarimba nakatwanda nkakavuga nakatonya yego Mutama Imana ibahezage amen nawe guhezagira uraduhezagiye Mutama kandi Imana ikongere n'indi myaka yo kuramba amen sawa hanyuma rero mukurikirane gato mbwira gacerere ku masegonda makeya ijambo ni kwa umuntu hajya mu kirundo banga umunwa ni kwanje ariko ijambo ni rya Tarasisi turiko turumvikana Tarasisi numwe mu barundi bene wacu ari hanze ya kino gihugu ariko afise urukundo ku barundi yasize hano mu gihugu kenshi abiyumvira ko bamwe muri mwebwe ndaze ko muri hano ku ncuro igira kabiri canke gatatu bamwe twavuganye barambira ko atari rya mbere nkabamutama hariya bavuze ko atari rya mbere n'ubu rero yaravuze ati ndifuza gusangira umunsi mukuru n'abanyakarama abarundi bene wacu nubwo twoba duke kuko gutanga suko ufita byinshi ariko n'umutima ubu bikunze yaravuga ngo turagomba yuko mutugirira liste y'abantu dushobora gusangira ibi bike twashoboye kuronka kuri no munsi mukuru wo guhimbaza ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo mwese Yesu mwaramwakiriye mwese mwaramwakiriye abakristo mwakije mukomera Imana amashi gose murakoze cyane hanyuma tubandanije yaravuze ati aragomba gusangira umunsi mukuru na barundi bagenzi we bake yashoboye gushikira ari bo mwebwe muri hano uno munsi rero akavuga ngo arabipfurije Noel nziza mwese kandi ngo muze muyigiremo amagara meza no kuramba bivuye ku Mana mwari kumukomera amashi kugira tumwereke ko iryo jambo twaryakiriye rero yavuze ati dukehanira bankana uko nyene mubona tungana umwe wese twaza kuronka dushime uko tuvuye ku mutima w'urukundo kanatsinda ngo akavuye ku mukunzi nikaba gato mwe yavuze ngo aho rutuzuye ngo huzurizwe urukundo igihambaye nuko abiyumvira ko kandi buri mwaka murabizi yuko yama ategura akantu nkaka kugira ngo abipfurize umwaka mushasha mwiza ijambo ryo dukoranije ryari iryo aho yariko yifuza kubashikiriza kano gakemanye kugira ngo namwe kuri uyu munsi mukuru wa Noel mushobore gusangira umwe wese utwo azoba ashoboye kuronka muri kano gakemanyi Tarasisi yaduteguriye
kubw'ivyo rero harateguwe urutonde rw'abantu tugomba duhamagare amazina uwo dusoma izina araza kuca hariya ndabona hari abegereye kijya gikemanyi acagenda atwaye n'akantu kanaka aza gushiramo baratubwitwara babwiye ko muzoza mwibangikirije tuntu mushobora gutwaramo acagenda kibangikanije hanyuma bace bamushiriramwo aca asubira mu cicaro kuko inyuma yo gurangiza turaza kongera dushimira Imana kandi imbere yo kutaha twiragiza Imana murakoze nuko rero ku rutonde hano turabona uwitwa Miburo Pelagia arashobora guhaguruka kegera hariya Miburo Pelagia yegere hariya ababijejwe mucemo mutunganiriza dusabikanye kandi tugire Noel nziza twese ego ku rutonde hariho uwitwa Ciza Aline arashobora nawe kwegera hajya hariho ababijejwe nabo kugira ngo bashobore kumushikiriza agakemanyi ego ndabona bariko barabikora neza Tarasisi n'umuntu afise urukundo rwinshi na cane cane ku barundi bene wabo ntameze nk'ababandi bagiye hanze baca bibagira iyo bavuye bambaye bakaberwa bakavuga ngo turihakanye n'abavyeyi ugasanga arabihakanye ariko nayo ko yegeranije abavyeyi kugira ngo abipfurize Noel nziza n'umwaka mushasha mwiza wa 2026 ku numero 3 hariho witwa Ndinduruvugo Maria ego muvyeyi egera hariya nawe kugira ngo wakire kano gakemanyi warungikiwe na Tarasisi ku numero ya 4 hariho Ndayintara yaje irindi zina ninde kuriwa sawa wegere hajya nawe Ndayintara kugira ngo wakire kano gakemanyi kavuye kwa Tarasisi umutama wacu afise urukundo kubene gihugu b'abarundi avuga ati tube duke ariko tudusabikanye tameze nk'ababandi hakugira vyishuka bijya wenyene bofumugira duke ukadusangira n'abandi ku numero ya 5 rero ndi Kumana Chantal yaje yesa guhumugira Chantal nawe wegere hariya kugira ngo wakire kano gakemanyi warungikiwe na Tarasisi abicishije mu ishiramwe giwe Tarasisi Hope Ministry ku numero ya 6 hariho nziko banyanka Jacqueline Josephine ego Jose genda nziko banyanka Josephine genda nawe kugira ngo wakire kano gakemanyi warungikiwe na Tarasisi abicishije mu ishiramwe rya Tarasisi Hope Ministry hanyuma ku numero 7 hariho Kamwanya Emmanuel ego mutama hariya mumufashe mutama hariya mutama Imana yahaye kuramba kabisa uri kuramuraba bafashe amasanamu bamunyereke neza kabisa kugira bari ko aradukurikirana nabo bamubone mutama vraiment Imana yahaye imyaka cyo mutama ndaza kugerageza ndamukore mu kiganza kugira ngo nanje mbe natuye ko nzoramba gushitsa ku myaka agezeko mubonye umuntu afise imyaka myinshi muza mumwegera hano hari abatamakazi Imana yahaye imyaka myinshi mwagwaruka ntimusamare ntimwemere ko babacana ku numero 8 hariho kamwe n'ubusa ego muvyeyi mutamakazi nawe nyene mbona imyaka arayirembeje nahamagaye Emmanuel ku numero 8 kandi nta numwe ndiko ndasimba muze kugerageza gukurikirana ego numero 8 mutama mwamuhaye ego nuko ego yegere hariya abafashe amasana bamutwereke n'umutama ubona neza yuko yageze mu zabukuru ariko kandi atakibasha no gutambuka ariko yaje kugira ngo dusangire umunsi mukuru kuri no munsi ku numero 9 tugende n'uwitwa Paya Pascal ego egere hariya mutama ugere hariya ugira ngo wakire kano gakemanyi kavuye
kwa Tarsis abari ngaho imbere muze murankingura kugira nshobore kubona hariya kugira nze ndabona abandi ko ndahamagara abari ngaho imbere mushobora kuba mwumva ikirundi ndavuga abari ngaho kuri podium yanje ngaho burya sofoni nariko mvuga wewe kumbere muri iyo ntimwumva nce ndavyumva mwumva muri ino uko ndagomba kubona abantu bari hariya ku nimero y'icumi hariho Kabukoba Angela genda muvyeyi hariya nawe kugira ngo wakire kano gakemanyi warungikiwe na Trasis bice mwishiramwe rya Trasis Hope Ministry anabipfuriza Noel nziza n'umwaka mushasha mwiza. Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.